Kylian Mbappé yarafise indoto novuga zo gukina mu Real de Madrid. Yarabivuga byari biza kurangira bivanye na responsibility n'amafaranga bamuteretse ko ivyo kuja mu Real de Madrid birapfuye. Uwo bita Florentino Perez ndibuka mubaza ati eske Kylian Mbappé bivanye nuko yavuze ko indoto zo gukina mu Real de Madrid bivanye nuko novuga ahindi ibintu ku munota wa nyuma birashoboka. Yes, ndamutse kuri mwese ni mwaramutse nizere yuko mumeze neza mwagize neza mwe mwahisemo gushira mu nyakira amajuzano kuri 94 n'ibice 9 birumvikana neza ko ari Black FM ni nkuru yo mu muji. Yes of course ijwi ngamaze kuryumva n'igihe kabonwa Maurice Momonsha Dai Hapuka byumvikana neza nkuko bamaze kumva indanzi ni indanzi ikiganiriranga none avuga nti ikiganiro c'inkino kizwi nka Bingo Sport. Wowe ufise amakenga canke wowe ufise none avuga nti inyota yo kumenya niki cyatuzinduwe muri zino studio kuri uno munsi wa kane ubona ko ari kwigenekerezo ry'indwi ukwezi k'indwi umwaka wa 2027 turaza guhera mu gataka ku Burundi na cyane tunavuga ku makuru ariko ravugwa kuri za transfers ziko ziravugwa hirya no hino. Mbega ninde agiye kwerekeza mu mugwa Musongati? Ara makuru ariko ravugwa mu mugwa Vitalo rutonde rw'abakinyi 10 bamaze kuba banashira abona yuko bagiye kuba banakinana nabo. Buraca ejo bundi imyimenyerezo bamaze ko bayitangura buraca novuga ihiganwa rya Ligue 1 ritangure. Bitegure novuga inkino za Ligue des Champions. Rero mu gihe hakirika no mahane ndavuga ku ruhande rw'ubusatirizo ko bita Junior ndetse Leo Messi ndetse n'uwo bita Kylian Mbappé batariko barabihuriza ko bizogora novuga kugerana za finale bagarukiramo bari kumwe n'uwo bita Thomas Tuchel. Turaza kubona novuga mu gwa Paris Saint-Germain muri phase de poule novuga ibintu biriko birayangara biciye novuga kubari abari bajije kuzoshikana novuga no mugwi kure hashoboka. Rero turinde turabe nimba ano mahana ari hagati y'uwo bita Leo Messi n'uwo bita Kylian Mbappé bizohava birangira kumbure ariko bita Neymar Junior ashobora novuga gusohoka nkuko Olivier gusohoka kwa Neymar Junior biraboneka ko bitanga ivuga mu menyamakuru biba byaranze impinga kuko ubwa mbere ho amabanga yo mu mugwi yawe kwa secret mugabo aho bigeze twe turi mu Burundi twabimenye abantu bose kwisi yose niyo muri iri mu Faransa muri Paris Saint-Germain wefata ntibaca n'uwaka ndiko ndakubwira nti samakuru yashizwe hanze n'ikinyamakuru cyo mu Faransa. Iyumvira inkuru ije kuvugwa n'ikinyamakuru El Mundo Deportivo cyo muri Espagne. Biraboneka yuko inkuru iba yamaze kurenga imirambi mu gihugu cy'u Faransa bo bamaze kuba bananirwa kuba none avuga ni banagera ino situation. Hajya ubundi kugira ngo novuga ikibazo muri equipe kimare kuba kirenga imirambi nuko baba bagitoreye umuti bikanka. Rero ino ka ya Paris Saint-Germain yuwo bita Lionel Messi ndetse n'uwo bita Kylian Mbappé wabivuze neza Mundo Deportivo mu gihugu cya Espagne kuba yamaze kuba ariyo yanditse ino nkuru ari naho twayisomye nuko mu bindi binyamakuru na cyane mu binyamakuru byo mu gihugu cy'u Faransa atakindi kiriko kiravugwa kuri uno mwanya mu Faransa bashaka kubika wati ko ari byiwacu byo bisari kuko rero Mundo Deportivo bizahabona nuko wati cette fois niyo nkuru yo kuvuga niyo nkuru tumenye ko ibi byose bije iyo ngo bajya Mbappé bamungije amasezerano yari Mbappé umwaka uheze yatekeje muri mu mugwi bibona ko niyo mukinyi yari muto mu Faransa ahembwa amera menshi ubu hoho kuyi batwaje nyine ngo amera ahemba Mbappé ahemba 150 cyawumva 50 wacapata bakura ko aya makori akaciba 122 net amera afata mu wowe pasi ubwo kwacapata responsibility we Mbappé tuguhaye ubushobozi bwose uvuga umukinyi kuwundi avuga umukinyi wanga ashobora ko abamurusha ubona ko afite kubushobozi ashobora ati ndabona ko umunsi iri imbere kuri bya ukuntu ameze no kuntu ivyo ni bya bindi bavuga ngo nta uhishimyo umwotsi inzirikiraje kuko ugerageje kubiraba ni Paris Saint-Germain ugira yemerere kongereza y'amasezerano Kylian Mbappé nta mahitamwe bari bafise nta yindishwa bari bafise ati kuberi kuko iyo batagira bijya bintu bamwemereye ni kugerageza kumuryosha kuko iyo batagerageza kumuryosha byari kurangira yerekeje mu mugwi ya Real Madrid. Vivi naguciriye muco uvuga wewe baje bakaguha miliyoni zigera kuri 50 ku mwaka ufise imyaka 22 nk'iyo Kylian Mbappé afise bakakubwira bati bakaguha responsibility yose kwiye bakubwira ati umukinyi ushaka ngaha muri Paris Saint-Germain azohaguma umukinyi uzobona hanze uzomutubwire tuzomuzana none ivyo muri ico gihe banzu ndindire ko ndaza muri ico gihe bwa mbere baba kwishe mu mutwe
baba bakurikiye kariyeri Kylian Mbappe yari afise indoto navuga zo gukina umugwi wa Real de Madrid yarabivuga byari biza kurangira bivanye na responsabilité n'amafaranga bamuteretse ko ibyo kuja mu mugwi wa Real de Madrid birapfuye uwo bita Florentino Perez ndibuka bamubaza ati est-ce que Kylian Mbappe bivanye nuko yavuze ko indoto ziwe zo gukina umugwi wa Paris wa Real de Madrid bivanye nuko novuga ahindi ibintu ku munota wa nyuma birashobora guherera havuga ati birashobora gushika kaza gukinira novuga umugwi wa Real de Madrid kuko ni ibintu bihindutse ku munota wa nyuma ubona ko n'umuvyeyi wiwe tubandanya tuvugana ati ashobora kuzoza mu mwaka inyuma y'amasezerano yo mu mwaka wa 2025 ariko Kylian Mbappe wo mu mwaka wa 2025 sigo tuzoba dushaka par rapport ya Kylian Mbappe dushaka kuno mwanya rero ni Kylian Mbappe novuga bishobora novuga kumwononera visibility yiwe ndetse na kariyeri yiwe ubona ko ishobora kuba yononekana bivanye na rukuno kutamumvikana neza na bamwe mu bakoekipiye biwe ndetse ubona ko azoshobora kuba yinubwa mbere yinubwa n'abandi bagiye batandukanye uri kurabiraba ni Kylian Mbappe ku myaka tuzi yarafise yarakiri mutoyi n'umuntu kubwiwe byaramuremereye yararemerewe twibuke n'indongozi n'umukuru w'igihugu yarabigiyemo aramubonana n'ibyo ni ikintu cyaje kimutuma ku myaka yo wafise avuga ati none bari ko bariko barambwira uburongozi buriko bumbwira uku nabajya bariko bambwira uku none no fatike na za ndoto zanje fise zo kuja mu mugwi wa Real Madrid windoza rikandazireke kubera bampaye ubushobozi nje nzoshobora kuvuga ati mu mugwi uzozana ubu uzokwirukana ubu ntaho nkeneye ubu ndamukeneye ibintu uzubirabe bizogabura ikipe ya Paris Saint-Germain ati kubera ntihazobura kote twama twabibonye mu migwi y'umupira w'amaguru akavuga ati kote Neymar naba kote Mbappe naba na kote Messi naba bizoboneka kandi bizotera kwigaragaza ibintu biriko birasohoka mu binyamakuru ubona ko mu kibuga naho bizobemeze ubona ko Vivi ntaguciriye mu byo uvuga ibintu byo kwicamwe imice muri equipe n'ibintu nasanze bisubiza navuga equipe inyuma na cyane ubwo bita Christophe Galtier n'umumenyeza mushashage ko bamenyereza umugwi wa Paris Saint-Germain nabivuze neza ubona yuko ashikiye mu mpare zigiye zitandukanye rero kugira ngo navuga ushike ku mwimbo mwiza bisabwa kwanza kumanza kubaka muri vestiaire mu gihe muri vestiaire bitariko biragenda neza twarabibonye kwa Zidane izajya hakiri Jose Mourinho vestiaire kumwe yari imeze ikintu Zinedine Zidane yaje nka coaching aganya ni guhuza n'abakinyi bamwe batari bumvikana bimutuma ashika kwihangiro atwara Champions League zingahe zikurikiranya nico ni kintu ciza ni kintu twovuga uwo uje mu mugufisi hangiro banza wubaka umugwi hagati mu mugwi bijya bitagenda bijya tujya tunenge banza dutorera umuyo ubanza unwanyisha abakinyi kwanza bazi bagenda bari ku murongo umwe ku mugozi umwe aho zoshika kuri rya hangiro giwawe ryo kuvuga ati bashobora gutwara Champions League naho ubundi atari ico wapi nta Champions League turiko turabona Paris Saint-Germain yes Vivi reka kumbure tuve mu mugwi wa Paris Saint-Germain dusimbira ahubwo mu mugwi wa Real de Madrid mu mugwi wa Real de Madrid novuga uwo bita Carlo Ancelotti ubona ko yahaye uburenganzira bw'abakinyi bagera kuri batatu basanzwe bakina muri Castilla ya Real de Madrid ni equipe B aho ubona kano gasore bita Sergio Arribas akasiga mbere novuga gakina inkino zako muri equipe A ndetse n'undi bita Ratasa n'uwo bita Peter Federico rero bana bakinyi bagera kuri batatu kuva muri equipe B ya Real de Madrid de Castilla rero nono Doni Ancelotti yamaze kubavuga ati basore muduge mu mugwi wa Real de Madrid A kugira ngo novuga dutegurire match hamwe za pre-season aho ubona ko ari match za pre-season mu mugwi wa Real de Madrid zomara kubukina no mugwi wa FC Barcelona ndetse no mugwi wa Juventus Doti rero ubona ko ni bano basore ritari rya mbere baduga novuga mu mugwi wa Real de Madrid A hari n'undi musore novuga wundi azomara kuba byo bamaze kuba biba official azomara kuba yifatanya novuga na equipe ya Real de Madrid A birumvikana ni ku ruhande rw'ubusatirizi aho agiye kuba novuga umudubrire wo bita Karim Mustafa Benzema inyuma yo gutiza uwo bita Luka Jovic mu mugwi wa Fiorentina rero ni runo rugero rwiza nakajyo keza novuga kuri bano bana bakiri bato ko kwiyerekana na cyane ubona ko umugwi wa Real de Madrid tumenyereye bamwe mu bakinyi novuga bari muri B muri Castilla harimo abaza bakaduga bikarangira novuga babaye novuga abakinyi ba Real de Madrid ndavuga nk'akarore aba ba Lucas Vazquez ndetse
ba Marco Asensio ndetse n'abandi bagiye batandukanye aho ubona ko ari akaryo keza karuno gwaruka bana bagera kuri batatu ko kuba berekana cyane cyane bakerekana ko bashoboye mu Real de Madrid. Nakajyo keza ko kwerekana urugero bashoboye kuva muri B ukaza muri A ni kintu ciza kuko ijya poste ya Karim Benzema turayizi n'umukinyi ku myaka afise inkino La Liga uravye inkino La Liga yakinye ugashira ko habona Champions League ku myaka afise cyo bikintu ciza urabona bari bafise Rukavu Jofije yuko itabagendeye neza itamuhiriye baramuhaye umwanya wo kwigaragaza mini byashoboka ni nakaroro kezo ko umwana afise imyaka aracari muto ni Sergio Arribas afise imyaka igera kuri iri musi ya 20 ariko iri musi ya imyaka 19 ubona ko ari Sergio Arribas yaramaze kubakina inkino zigiye zitandukanye mu Real de Madrid rero nakandi karyo n'indi chance yo bita Carlo Ancelotti haye bana bakiri bato ko bane kajya keza no kuruhurira kuri Karim Mustafa Benzema ko akagahungu Sergio Arribas gasanzwe gakina ku ruhande go hagati gasatira birumvikana neza uvuze Real de Madrid abakunzi bundi mugwi ubyumvikana neza yuko usanga ata mahoro bafise baba bakeneye kumenya ibyabo ndiko ndavuga umugwi wa FC Barcelona ivyishuye uwitwa Laporte asanzwe arongoye no mugwi bamwe bamubajije kuvyerekeye uwitwa Cristiano Ronaldo izagiwe aho mu minsi yahera unabona yuko ni Cristiano Ronaldo gushika kuri uno munsi ibyiwe bisa nk'ibitaradadanuka neza na neza umugwi wa Manchester United bagiye kuba banakorana navuga ni pre-season yabo igiye kuba inatangwa ku munsi wa gatanu ariko no mumenyereza navuga no mukinyi gushika kuri uno munsi aracari mu gihugu ca Portugal mbere ko arakora imyimenyerezo wenyene mu kigo cy'ubuhinga cyo mu guserukira gihugu uwitwa Emerick Laporte rero ku munsi wejo anabazwa n'abamenyesha makuru w'ikinyamakuru Sport kuvyekeza uwitwa Cristiano Ronaldo yishura ntibujya umuntu wese navuga ni umukinyi wese ategezwa kuba yubahwa kuganira ibya Cristiano Ronaldo sinovuga yuko byoba bifise intumbero nimwe ku ruhande rw'umugwi wa FC Barcelona n'inyungu bishobora kuba binagiye kuba binatwongerera kuko ni FC Barcelona tutegerezwa kuba tunubaha abakinyi basanzwe bafise amasezerano n'iyindi migwi rero kwizaga Cristiano Ronaldo naco nshobora kubivuga ko ariko banamubajije mbega ko twakubonye uri kumwe n'uwitwa Jorge Mendes si ibyo mwari ko muraganira avuga nibyo twarasangiye akayi turavugana byinshi kubyerekeye amasoko ariko araba ku mugabane wa Buraya ariko ku bya Cristiano Ronaldo twarabicishije ko hejuru muga sinobemerera yuko uwitwa Cristiano Ronaldo yobagiye kuyunga n'umugwi wa FC Barcelona kuko ubu tuko turavugana aracyari umukinyi w'umugwi wa Manchester United nibyaba ngombwa yuko azoza mu mugwi wa FC Barcelona nta kibuza yuko nzobivuga maze kuba ndamubona mu mugwi wa FC Barcelona rero kuri kano kanya nibaze yuko umukinyi wese ategezwa kuba yubahwa kuvyiyumviro vyiwe oya birumvikana ona majambo y'umupresident kandi ari philosophe amajambo president ari philosophe oya nanyiragira ko yibikije erega bavuze cyo ko nindi migwi kujya Barcelona muri minsi ifite bukene ko ko Cristiano Ronaldo saba ko muri 15 reka ko Barcelona murondeza abasinyisha igatanga 30 ubatsirika rero twe naho turindiye dukaramira situation hamwe abo bimenya ogiye cagenda kubwo rero reka turabe iyo bizoje ko ni Cristiano Ronaldo nawe nyene ahagira imimenyerezo kuri we arazi destination yiwe ase kuyitangaza ubu yazi so umwana yoshomba ejo no munsi Cristiano Ronaldo yambaye undi mwambaro biragaragara neza ariko aritegura ariko nta mugwi neza na neza urashobora kuba unamenyekana mbe n'uwe muguge kuba unakiri wita Cristiano Ronaldo kuko ku myaka yiwe 37 kuri uno munsi vuba agiye gukwiza 38 ni Cristiano Ronaldo unabona yuko imigwi yose burya niyanka kumwakira uno musaza w'imyaka 37 intambamye ihari ni kuvyerekeye umushahara wiwe ubivuze neza intambamye ihari ni ku mushahara wiwe kuko ugerageje kuraba Cristiano Ronaldo kuri no munsi imyaka 37 ntiwavumbwira ngo Cristiano Ronaldo ngo hari umukinyi ngo hari umugwi wahavureka kumwakira bivanye n'imyaka afise canke
n'ubushobozi we rero ni kuri uno munsi kuba ataritabira navuga imyimenyerezo mu mugwa wa Manchester United ariko arakora imyimenyerezo ya wenyine kandi ubwa mbere bari bavuze yuko ari ingorane novuga ziri mu muryango yongera ryaratangaza yuko atazi umunsi azogarukira ko mu myimenyerezo mu mugwa wa Manchester United ku munsi wa kabiri ku munsi w'ejo naho nyene kugeza igihe cy'isaha 9 avuga ko atazi novuga ikiringa azogarukira bamurindiye Carrington ntiyigeze yiboneka yigeze yitaba imyimenyerezo rero ano makuru ariko agenda aca ku binyamakuru byinshi bigiye bitandukanye agenda amwerekeza mu kandi gitandukanye ndavuga mu mugwa wa FC Barcelona bivuze neza uwo bita Juan Laporta avuga n'uwo bita Jorge Mendes ubona ko pasi yabivuze neza ati izo ni imvugo novuga za bamwe mu bantu sanzwe barazobeye novuga ibintu by'umupira w'amaguru ubona ko batamarira ko novuga imvugo byose kumbure bashobora kuba bavuganye ibindi byinshi bigiye bitandukanye ni Chelsea de Bruyne nawe nyene bari muri diri novuga gutahukana novuga no Cristiano Ronaldo ariko mu nyuma baje kuba banabeshuza no makuru nyuma yaho bagirana ikiganiro cy'uwitwa Todd Boehly n'uwitwa Thomas Tuchel kuvyerekeye uwitwa Cristiano Ronaldo rero ubona ko inyuma yo kuvuga mu migwi myinshi gitandukanye gusa icyo no kwemeza kandi gishobora kuba nubwo atama preview menshi ndagifitiye ni Cristiano Ronaldo novuga amaze iminsi myinshi igihe kirekire akina inkino za Ligue des Champions rero mubiye kuza gukina Europa League izokinwa n'umugwi wa Manchester United icyo kiri iyo ni characteristique ya mbere ituma uwo bita Cristiano Ronaldo yova mu mugwi wa Manchester United mbe kuri uno munsi tuko turavugana kugeraho umugwi wa Manchester United umanuka muri Europa League Cristiano ni yarimwo yararimwe ariko aba nawe ahantu yasanze umugwi wa Manchester United umbiriza uno munsi nibyandikwa mu bitabo bavuga ni burya ariho umwaka umugwi wa Manchester United wagaruye witwa Cristiano Ronaldo wachi ukoroka muri hakufasha kutwara muri Ligue des Champions niwe yaciye awumanura muri Europa League azaba rero koroni kuko ni Manchester United bamanutse muri Europa League unabona yuko batanguranye saison n'uwitwa Cristiano Ronaldo rero kuri uno munsi nimba adashaka kuba nakina Europa League